ndabibukije gato mwaravyumvise uyo muzure wahitanye imiryango irenga 5,000. Byumvikana rero mu gihe twofasha gusa ibijanye n'imyambaro, ibijanye n'imfungurwa, ibijanye n'amahema n'ibikoresho byo mu nzu, tukibagira amakaye naho abari ikintu gikomeye cyane ko indero y'abana irakomeye cyane. Muvukana muri bangahe muhira? Twebwe 8. Muvukana muri 8? Mwese muriga? Mwese murafise amakaye? Oya. Mwese muriga kandi mwese nta makaye mufise? Hari abandi bahagaritse kubera batwa amakaye yatwawe n'amazi. Abo muvukana nyene? Ni bangahe? 7. Ubu amanota baronka ni mabi cyane. Icambere honyene ntibafise ibikoresho. Ushobora kuba wumva ubabare mu gihe c'ubutinyanka, haragira naho utabasha gukora imirimo yawe buri munsi nk'uko bisanzwe, ukambara kotex ukumva utisanzuye. Reka rero ndababwira akabanga. Muzi ko ivyo bishobora kurangira mu gihe ukoresheje kotex ya Nice and Free. Urashobora kwibaza ati kuki umuntu ahitamo kotex ya Nice and Free? Nice and Free ni kotex nziza ibafasha kubandanya mukora imirimo yanyu mutinona eka mukibagira no kumuna yambaye kuko ikoranye ubuhinga budasanzwe kandi bugezweho. Uko iteye ituma utagira akamoto kabi, irateba kuzura eka unayambaye urumva ko uri fresh. Mufasore nawe nkumi nawe uyegereze kotex ya Nice and Free kugira ngo ubuzima bwawe bwandanye bugenda neza. Nice and Free always make you feel better. Ndabaramukije mwese akunda Siren Vibes niyuzira ko kuri micro uyu munsi twagendeye mu Gatumba mushaka kwibaza ati bagiye kuri iki mu Gatumba Siren Vibes murabizi ko mu Gatumba abashikiwe n'ivyago vy'amazi amazi akarengera ibintu agatwara ibintu agatwara amazu n'ibintu abantu bakagira ibibazo rero uyu munsi abenshi mwarabonye ko baje gufasha mu Gatumba baha ivyo bambara baha ivyo bafungura amahema yo kubamwo n'ibindi byinshi ariko hari ikintu bibagiye benshi ikintu kijanye n'indero y'abana bo mu Gatumba murabizi ko vyarafexe cyane indero y'abana ko mu vyatwaye hatwamwe n'amakaye y'abana bigamwo ibikoresho by'ishure ama uniforme n'ibindi nkuko mubizi kandi murabizi ko TETERO Laurette nabandi ba jeune bagiye kugira ngo bashobore gufasha intererano canke imfashanyo guterera abana bo mu Gatumba uyu munsi niho twagiye tujanye n'abajene bamuserukiye n'abandi bako barakorana kugira ngo dushobore twumve byinshi ku vyabushikiye canke ingwara zashikiwe n'abana bo mu Gatumba aha turi kw'ishure rya primaire na ecofo ego turi kumwe na directeur w'iryo shure n'abandi baje twazananye maze kumvye kubivuga ko n'abandi bana bugato tukugana nabo byinshi reka dutangure ganire nabo muraza kwibona kugira ngo mushobore kumva ukuntu bimeze arabaterera muterere abasenga basenge musengera abanyagihugu mu Gatumba kugira nabo nyene bashobore kuko kuri baba ntibabayeho neza vraiment ntibabayeho neza abari mu abirukanwe n'amazi baja kwa mahema harimwe n'abana kandi n'abana b'u Burundi nimba ufite ico woterera uterere uje hamwe na TETERO cyangwa n'abajene bandi dufashe kugira ngo bano bana n'abahevye ishuri bashobore kugaruka ku mashuri nkuko mubibona uyu mushinga naye turi kumwe ngaha niwe directeur wa Gatumba 6 ecofo Gatumba 6 babincanga gatoya reka ndamuramutse ndamwakire d'abord mbere mikoza Siren Vibes amabaze yivuga amazina atuyagire ku bikuru byinshi vyabaye hano mu Gatumba makuru ya mushingana ndamahoro ni sawa namwe ni sawa sinzi ko ashobora kuvuga amazina agiye bashobora kumenya yego murakoze cyane yitwa Florian Jimbere abasanzwe ndumuyobozi w'ishure shingiro rya Gatumba 6 aryo riri mwagendeye uyu munsi hanyuma kandi mu handi mabanga sanzwe njejwe mu buzima bwa misi yose sanzwe kandi ndongoshira hamwe ry'imvugira za Gatumba muri nozo nyene mwagendeye yego turumva havuga tuyagira byinshi kuri urumva userukiye n'imvukira zo mu Gatumba ariko reka twande dushimikire cyane kura kw'ishure usanzwe urongoye turabizi ko mu Gatumba harashikiwe n'ivyago abantu benshi baramenye bari mu ndi batari mu Burundi ko mwarengewe n'amazi ariko reka twiyangagiza ibindi byo kwenda duhana tugire kw'ishure d'abord ibintu vyabaye ingaruka mbi vyatewe n'ayo mazi yego murakoze cyane nibaza yuko mubizi cyane kuva mu kwezi kwa 4 zone Gatumba yarashoboye guterwa n'umuzire w'amazi aho quartier 9 zile zone Gatumba zose zashikiriwe hanyuma uyo muzure waragize ibibazo byinshi cyane utera mu buzima bw'abene gihugu no kuba yuko amazu yarabomowe amwe aratwagwa abene gihugu barimuka
mbere benshi gushika kuno mwanya barundanirije mu masite cyane. Hanyuma nk'umuyobozi w'ishure umwe mu bayobozi benshi b'amashure ngaha muri zone ya Gatumba twaragize ibibazo cyane. Ibyo bibazo rero bihagaze na cyane ko abanyeshure bacu bari mu miryango yashoboye guhura n'ivyo bibazo vy'umuzurire. Ndabibukije gato mwaravyumvise uyo muzurire wahitanye imiryango irenga 6,000. Mumva neza yuko imiryango irenga 6,000 iri mu kangaratete katewe n'uwo muzurira. Vyumvikana yuko natwe abayobozi b'amashuri tugira ibibazo kuko iyo miryango itunze abana benshi cyane. Ni inkuru nziza cyane kwanza bwa mbere ko mu Gatumba ibice 90% vy'urwaruka biriga. Nimba rero imiryango irenga 6,000 yarahuye n'ivyago, byumvikana yuko n'abanyeshuri benshi cyane tureze bagiye barahura n'ivyo vyago, na cyane yuko mu vyatwawe hari mu bikoresho vy'ishure. Inyuma y'umuzurira twaragize ingorane kuko harageze aho twakira abanyeshuri presque toute la classe. Ugasanga abanyeshuri batonda tamakaye bafise. Abafise kumbura ugasanga bafise adakwiye, ufise amakaye 5 muri 10 cyangwa ugasanga afise amakaye nta karama afise. Turagira ibibazo cyane kubera yuko twabuze ngene tubijera kandi benshi mu bana twatereza kuba turi dufise atabikoresho bari bafise. Ego kuba ko cyari kibazo rero gihanze abene gihugu bose twabagerageje kubakira uko bari ariko tubaradukora ibivuga mu buryo butabereye neza cyane. Ego birumvikana ko abanyeshuri benshi baza kwishuri badafise ibikoresho. Bega aho abanyeshuri banaje batonda nko batonda kera canke harabayeho no guheba canke kutwiga badashaka. Ubwo mbere murumva neza yuko iyo umuntu amaze kugira ivyago uretse gusa umwana mutoya n'abavyeyi barataye ubwenge barabura amahoro kuko wahora ufise inzu ikagwa wari ufise aho ukika umusaya ukaba uri mu barabara nta muntu atota ubwenge. Ubwo mbere ho urumva ko ico kiza uyu muzurire batumye abantu benshi cyane bata umutwe baja mu kangaratete. Ivyo rero vyaratumye n'urwaruka rwinshi cyane rutitabira imirimo yo kwishuri nkuko bisanzwe. Nagara babwire yuko juste uyu muzurire wabaye dutangwe igice ca gatatu mu kwezi kwa mbere nta banyeshuri bangana 50 batonda kwijana. Mu byukuri wasanga hatonze nko mu ishuri asanga hatonze igice. Ivyo rero byaturuka kuki? Byaturuka nuko benshi badafise aho bakika umusaya. Byarumvikana yuko badashobora kuza ku ishuri batagera aho baba. Icyaka bikande cyabitumye nuko nabo shoboye kuza baronse bakika umusaya wasanga atabikoresho bafise vy'ishuri kugira ngo babashe kuza ku ishuri. Ivyo rero twarabibayemo nabaje bakaza badafise amakaye. Ariko feramezi uko imisi agira agenda niko haraza bake ariko twaje mu twimyeswe yaheze bigwanye cyane igiye guhera turi mu buzima bugoye cyane ko abanyeshuri benshi usanga atabikoresho bafise. Ego mu Gatumba barafashijwe n'abantu benshi turabizi ko ayibona ku masosiyete ku abantu baje kuba bazana imfashanyo. Nta mfashanyo none zafasha abana zigeye zishika ku mashuri yanyu. Ego murakoze cyane gose twagira dushimire cyane abagira neza batandukanye bamaze kubona kino kibazo mu Gatumba kibaye biyumviriye kuza gufasha. Turabashimiye cyane gose. Gusa nk'umuyobozi w'ishure rero nuko mu mfashanyo bagiye baratanga kuva ano mashuri bino bibazo biba wasanga imfashanyo batanga igirwa n'ifungurwa ikagirwa n'impuzu ikagirwa n'amahema ikagirwa n'amasafuriya n'ibindi bikoresho byo mu nzu mugasanga cyane baribagiye ibijyanye n'ibikoresho by'ishure. Ko nababwiye imiryango irenga 5,000 igize ibibazo turashaka kugiranya ko n'imiburi buri umuryango umwe ushobora kufisa abana 3 biga. Muco mumva yuko hari abana barenga 9,000 bari mu bibazo. Byumvikana rero mu gihe twofasha gusa ibijyanye n'imyambaro ibijyanye n'imfungurwa ibijyanye n'amahema n'ibikoresho byo mu nzu tukibagira amakaye naho abari ikintu gikomeye cyane ko indero y'abana irakomeye cyane. Rero novuga neza yuko mu byo twagiye turakira mu mfashanyo twagiye turabona batanga ikijyanye n'ibikoresho by'ishure ku bana bashoboye nabo nyene guhura n'uwo muzure w'amazi byaribagiwe cyane gose. Tugasaba rero nk'abagira neza batandukanye ko iyo secteur y'indero nayo nyene bogira gute boshobora kuyigarukira. Ego uri kurageranya kuraba abantu kuri bari kubayiga ubunye biga bafite icizere canke biga harimwo gucika intege amanota yaragisubiye hasi. Ego ubwa mbere na mbere bigitangura hariho ibibazo byinshi cyane kuko urabona ko bihebuye mugabo nk'abavyeyi ko twe turabavyeyi twaragerageza kwerekana yuko turi kumwe nabo tukabaremesha tukaberekana neza yuko tukabereka yuko ivyago ibibayeho vyamye bibaho kuva kera ko iyo umuntu amaze kugira ingorane ataza kugira gute kumenya ngena muri ivyo bibazo. Tubabaye hafi rero twabonye ko habayeho amelioration kubera yuko uko abana batonda
umwuzuriro ukiba ubutse ko bari basigaye bagitonda babona neza yuko ishure isigaye isa n'iryuzuye ariko tutibagiye ko hari ibibazo ni kuva yuko turabona neza yuko umwimbo mu by'ukuri turabona neza yuko umwimbo wagabanutse cyane bivanye nuko nuwaje kwiga afise ibibazo byo kugira hataha kuko ibice 80% by'abanyeshuri dufise bataha mu masite sinzi ko mu madogo gushika mu masite hari ubuzima bugoye cyane abantu barara mu mahema ugasanga umuryango w'abantu 10 barara mu mahema rya 5 sur 4 urumva ko ari ibintu bibabaje cyane rero ivyo bintu vyaratumye byafekta n'indero y'abana ugasanga n'amanota ntashemeye ico ni kimwe hama ushobora kuba waramanutse bivanye nuko abahora bafise aho baba bamaze kuyimuga bakaja mu masite kumuri amikoro yo kubaho yagabanutse urashaka gusanga umwana avuye ngaha atashe nta runtu cyafungura uraze ko iyo mu nda haraye inzara hazinduka inzigo ibintu nabyo byarakoze ku mwimbo tubihariro dufise rero tubona neza yuko umwimbo wagabanutse cyane ku rugero uteye ubwo ariko tukizera neza yuko turavye nyine situation iri turagenda ubu turafite cyizere yuko umwakoza bizoza kagenda neza ego umwarumvise ko hari abajene bafashe mu bintu c'amakaye canke indero y'abana harimo TETERO Laurette nabandi bajene mukicyumva iyo nkuru mwumvise gute nukuri tukicumva iyo nkuru twararyohewe cyane kuko murazi neza yuko mu bantu bose babagira neza benshi bafasha secteur y'indero parti y'indero barayibagira cyane gose tumaze kumva batubwiye yuko tworema bagira batuye hafi mu kugarukira abanyeshuri benshi bataye izabo twararyoheye cyane kuko ano makaye bazoja gutanga canke ibindi bikoresho by'ishuri bazotanga ndivyingira akamaro cyane ko bizotuma abanyeshuri benshi ugaruka gwinshi ruri mu barabara rushobora kuzoronka akaje ko kwiga mu mwaka uza twarabashimiye cyane gose tukizana neza yuko nabandi ushobora gufatira akarere kuri abo bajene biyungunganye kuko urabana neza yuko buja gukiza ugwaruka rurenga 9,000 ni kintu gihambaye cyane ubukije Burundi bweje ubukije intara ubukije zone turabashimiye cyane gose ego nakaye kamotera nk'urundi gwaruka rukururaba documentaire kurako na TETERO arika asaba abantu kugira bashobore kumuterera bashobore kwegeranya uburyo kugira bazi gufasha nakaye kamotera kugira ngo abanye bashobore kwifatanya nawe kugira ngo dushoboye kugarukira abana mu gatumba ego ubwa mbere nambere twagira dushimire tunongere kandi dutere intege ugaruka gwagiye hamwe kugira ngo rurondere imfashanyo kuko nego gihambaye cyane ariko turavye ibiharuro by'ugwaruka gwashoboye gutwagwa niwe muzi ndi benshi cyane bimukana neza yuko badashobora kugira gutakene uburyo bwinshi turasaba rero abarundi bene wacu abanyamahanga bafise umutima w'urukundo kugira ngo bifatanye n'ubwo gwaruka kugira ngo bashobore kurondera imfashanyo ikwiye kugira ngo ibikoresho bishoboka bibonekane kuko turavye turafise igitigiri cy'ugwaruka barenga 6,000 bakeneye iyo ntererano urumva ko 6,000 kubaronderera amakaye kurondera ikaramu les boîtes mathématicales n'ibindi byose nibaza yuko ari abantu benshi bashoboka bataza kugira gute gufashanya rero turasaba abagira neza batandukanye abantu bene wacu n'abandi bose bifuza gufasha kugira ngo bifatanye n'ubwo gwaruka batanga intererano yabo kugira ngo gwaruka ruri mu barabara uyu munsi ugwaruka rufise umwizero muke yo kwiga mu mwaka uza maze bize bikunde bashobore kwiga ego reka tugushimire cyane ego murakoze cyane gose nk'uko bibona ndi kumwe n'umujo yo abana ndumwe n'umujene yaserukiye ishirahamwe yifatanyije na TETERO Laurette kugira ishobore kwegeranya buno buryo kugira bashobore gufasha abantu bana bo mu gatumba yitwa Chris Samandari Bertrand Imiryango yitwa YIADV tubwire mu majambo yose kwanza majambo yose ni Youth Initiative Assisted Disaster Victims mu Kirundi ku bantu batumva icongereza nka jewe mu Kirundi sigura gute mu Kirundi uko ndobisigura ibyo dukorera ko nuko kwegeranya gufasha abashikiwe n'ivyago niyo initiative dufise ego ubunye mwa initiative yanyu no gufasha abantu bana mu gatumba mwavyumviriye gute vyabajemwe gute uko byatanguyemwo jewe hamwe n'abandi turi kumwe muri iyi initiative dufise twaravye ivyashitse mu gatumba mu kwezi kwa 4 kome bamwe muri twebwe niho tuvuka tuvuga duti
reka twegerane n'abandi bagenzi bacu bashima kudufasha turabe yuko twabonye ko benshi bariko barazana intererano mu Gatumba bazana ifashanyo itandukanye bazana ibikoresho vyo muhira imfungurwa ivyambagwa ibikoresho vyo mu nzu tuvuga duti ko atarimwe kare ku gisata c'abanyeshure atari kare ku gisata c'indero natwe duti nkatwe ugwaruka twokora iki gufasha hariya mu Gatumba ca dufata ihangiro ryo gufasha mu gisata c'indero ca twiha initiative yo gutereka dufashe ku banyeshure kome umwaka ugeze hagati haro benshi bariko baraheba kubera ko babuze ibikoresho byatwawe haro benshi bariko baraheba kubera ko uno munsi bataronka umuvyi ataronka nagura ibikoresho kubera ko ivyabaye batosubira reka tugerageze gufasha mu gisata c'indero mu kuronsa abanyeshure ko bashaka guheba uburyo bwo kuja kw'ishure amakaye nico dushobora kuronka ikaramu kugira ngo umunyeshuri ntasubiye gutakaza ishuri kubera kubura ibikoresho niyo hange twihaye mwebwe nk'abajene kuko mwumvise ukuntu directeur yabivuze hakenewe uburyo bwinshi ubwo buryo murabufise muriko muraburondera twebwe nk'abajene ubwo buryo barazi yuko nk'abajene turabanyeshuri natwebwe ntaho tugira twikura hanini ariko tugerageza gusaba kudodora hirya no hino turaba yuko abo dufasha tugerageza gusaba ubufasha hakurya no hino turabe yuko tworonka abo dushigikira muri ico gikorwa turimwo kugira ngo bene wacu ngaha nabo babandanye ishuri nta buryo bunini twe dufise kubw'iwacu ariko ko tugera hirya no hino niho tuko turakura kugenda kiraboneka buke buke kubw'ivyo twagera dusa mbere abari hirya no hino batwumva kurikirana badushigikire natwe kugira ngo batoye bacu bene wacu ngaha bashobore kubandanya ishuri ejo nabo nibo Burundi bw'ejo nibo badoshoboka mu kintu ku munsi w'ejo yego twabonye muko mukorana na Tetero ari mwe mugishira mu gihe canke ari ku ruhande rwiwe na team Tetero Tetero ni umwana mwiza cyane ko yarabonye initiative dufise bimutera ikigongwe kubona abana bariko baraheba ishuri kubera kubura amakaye kubera kubura ikaramu nawe acavuga ati naje no kwifatanya namwe kugira ngo tubone ko abana Tetero akunda abana cyane yavuze ati naje nk'umarene w'abana reka nifatanye namwe turabe ko abana bogira ico baronka ejo basuye kwandanya ishuri reka ingo ndakubaza ni sawa witwa nde Rewi witwa Rewi reka hare bakubona aba hare ngo yitwa Rewi uriga mugani wambaye uniform kandi amasaha yo kwiga biga mu gitondo none ngeba zifata none ko biga mu gitondo gasha amasaha turara abandi ne bagitaha wowe ntiwagiye kwishuri munsi nagi turavaye biga mu kangahe mu kabiri urafise amakaye none gutwara kwishuri ndi yaguhaye mama wawe mama wawe n'umwana mwiza amakaye nawe yaratwawe igihe ahaza amazi menshi oya wabigenje gute none wewe warayabitse wayabitse hehe tubwire tumwe abandi bana amakaye yawe yaratwawe mwe amakaye yaratwawe ingo ngire amakaye yaratwawe hatwaye amakaye ngahe indwi amakaye indwi mu kangahe mu kabiri none amakaye yanje ambura ufite amakaye gutwara kwishuri ubonye imwe banguriye ufise ikaye imwe yonyene ubu amakaye yandi nta nturaronka yandi oya none urashaka yandi makaye kandi yego kwishuri kwanza urabitora ubitora mu ishuri kandi urashabaje mu gatatu rero muvukana muri bangahe muhira twebwe 8 muvukana muri 8 mwese muriga mwese murafise amakaye oya mwese muriga kandi mwese nta makaye mufise hari abandi bahagaritse kubera batwa amakaye yatwawe n'amazi abo muvukana nyene ni bangahe indwi bose ntibiga sigura ngo umwana mu 8 niwe wonyene uri kuriga ninje ko batanguriye kugurira amakaye kandi ntibarabagura amakaye oya ntibararonka amahera
sigura ngo famille yanyu umuryango wanyu ngo baronse ikaye imwe yonyene kuguha wewe wige abandi bari biga mu kangahe mwigwa mu windwi wiga mu windwi ntiyiga ari muhira ubunye mu bahehemo twebwe tuba mu mahema amahema kuri mu Kigaramango canke kuri kujya kabiri guys nibaza ko murabibona uyu mwana yiga mu wa kabiri bavukana n'abana 8 iwabo kandi niwe wenyene yiga abandi bana 7 bose baricaye murabona ko hariho raison canke impamvu yo gufasha abantu bana bo mu Gatumba uramuzi Tetero mbega wowe Tetero ntawuzi ni umukobwa ashaka bari kumwe n'abashaka kubafasha kugira baronke bagure amakaye ducumumenya mu mbabwagira akaja mu bwi ahari raza kubona kino kiganiro ubwiye n'abandi bantu bakora kugira babashe kubafasha ngo we n'abana muvukana muje kwishuri yego gira akajambo rero ubwiye azoba koze be wavuze ko yitwande n'ibitanga Landry n'ibitanga Landry arizeye ko azoja kwishuri nabo bavukana bose ubu no mwakuza tugira umutima wo gufasha natwe tuzofashwa urakoze Landry Chris gira akajambo ubwiye abantu bamotive ko warabitahuye uratahuye ingwana bana bafise mu Gatumba ngo bashaka ko abandi benshi batabitahura gira ikintu bagira nabo nyira shaka ifatanya natwe canke namwe kugira ngo dushake kuronsa amakaye bana mu Gatumba nkuko muje kuvyibonera bavukanira abana 8 ariko ni wenyine afise ikaye imwe ubana 8 yo kuja kwishura Jenny baza ko entre twabajije umwana umwe ariko ndazi ko twabaza abantu bana bose byose wasanga ari uko nyene usanga aba bambaye uniforme harimo abandi bavukana bari muhera batari ko bariga sigura ngo nabana benshi batari ko bariga mu ishuri reka ndaboneka ndanye jeje nyine ubunyene ngaha anye sindi ngece numva ariko umuntu afise umutima wo gufasha ahari hose turamusavye dushimika dufashe bano bana no rwaruka nigo Burundi gwejo niyo bazogera ico bafashije nabo mu gihugu ntitureka abana bicaye muhira twe twarashoye kugira ibako ryo kuja kwishuri tukaronka ubuduha ikaye natwe ubu munsi nakaryo ko gufasha abatoyi bacu abana nabo ejo bashoye kubandanya ishuri bashogera naho aho cyo bifashije kubera amashoye ko ariga nukuri umwe wese ahari agica afashije turasavye umwe wese agira ikintu afaje kuri bano bana bashoye kubandanya ishuri akoze cyane Chris murakoze namwe kandi twizera ko abantu baravye kino kiganiro urashobora kuvuga ngo je nta buryo mfise ariko ikaye imwe umwana afite ikaye imwe yitwara ku ishuri mugabo yatumye yambaye informe ataja ku ishuri ariko uva ko abo bavukana nta kaye imwe bafise bari muhira rero ikicu coboye cose ku buryo bwawe ikaye imwe nibazoterenza amafaranga 1000 terera icu ufise icu kumutima wawe kurongo kugira ngo aba bana baje kwishuri ko nibo Burundi bwejo ni wafasha abana n'abazufasha batoyi babo hama ugiye gucaca gituma giterima ndi kumwe n'umwigisha waba bana bo ngaha kuri ishure dushaka tubwire ukuntu kora ko ababigisha ayo muri primaire hano baba bafise ama connection akomeye hagati yabo n'abana babaza abana ngene bameze kwishuri ukuntu bameze shaka tubwire ukuntu abana babayeho ubu canke kuva haba ubumwuzure reka ndakora muza makuru yabo ni meza mutubwire amazina yanyu je nitwa Kizanya Leokadi wigisha mu wa kangahe mu wa kabiri mu wa kabiri n'ishuri ry'abana bakiri bato cyane uwo tubwira ukuntu abana ukuntu d'abord ukuntu vyagenze bwa mbere hakimwuzure ikuntu vyabahinduye cyangwa vyabafeksa abana urumva umwuzure uteye ubwa mbere honyene abana twarababuze haraheze hafi nk'indwi nka 2 abana batatonda hagatonda bake cyane n'abatonda nabo nyene wabona ko bafise ubwoba kubera ibyo bintu byabashikiye tukababaza none mubayeho gute bakatubwira bamwe ati ubuzima bwarahindutse turarara inzara dufiseho turara amakaye yaratwawe impuzu zaratwawe urumva rero niko abana batubwira mu by'ubumenyi naho twaciye tubona yuko abana basubiye inyuma abana basubiye cyane inyuma kuko iyo minsi yose batatonda abandi nabo baja za Marambya abandi baje ibujumbura urumva rero n'igitigiri cy'abana kica kiraba gitoya urumva rero mu mashuri
twarabuze abana b'ubumenyi benshi baciye bagenda mu ntara zitandukanye nizo ngorane rero twe twaronse. Ubwirangije kuraba n'ukuntu biga mbega bahahize igihe urana ko akamare katangiye kuzana atanga utwenga ukuntu biga ubwirangije n'amanota baronka canke baronka meze gute? Ubu amanota baronka ni mabi cyane. Icambere honyene ntibafise ibikoresho. Hari nk'amadevoir dutanga ama interrogation ugasanga umwana ntafise amakaye nawe ntushobora no kumwirukana kuko iwabo nta buryo bafise ugaca urekeranira uko nyene. Urumva rero nizo ngorane abana bafise kandi no mu bibazo benshi barananiwe kuko barara inzara kenshi ntibafungura nkuko bahora bafungura. Urumva rero umwana ashobora gushika mu ishuri ugasanga araryamye ico gihe utafise nk'amahera ngo umugurire igitumbura umuhera amazi ugaca usanga ibyo bibazo abikoze nabi. Nakaye kamunotera abarundi bakarabe kino gihano kugira bashobore kugarukira kuri abana. Akamunotera abarundi n'ukuri ndabasabye ho bari hose uwitwa umurundi wese n'abari hanze ndabasabye ko bogira cyo baterereye kwiyi ntara yacu zone Gatumba kuko abana baragize ingorane cyane kubera batagira ibikoresho n'amashuri amwe yaragurutse. Urumva twiga mu mashuri amwe yabomotse. Urumva abana bicara ari benshi intebe zimwe baciye baziba. Urumva dufise ibibazo byinshi. Reka tugushimire cyane. Yego murakoze.